mugabo dufate nk'ubu ari abakene bikaca bituma aba afise ihohoterwa n'abandi bana b'abatunzi kw'ishuri wabo nivyo vyatuma umwana w'umukobwa ahera ishuri ugasanga arahohotewe abana b'abakire baguma bamubwira yuko atanu yoshika kubera ari umukene ugaca usanga urya mwana arihebuye avuye mw'ishuri nivyo vyatuma umwana w'umukobwa ahera ishuri. Abana ukungene bava mw'ishure bivanye n'iki arashobora kuba iyo abaye atabanye n'abavyeyi ugasanga afise ibibazo muhira yumvira vyinshi akagira kw'ishure niyumve n'ivyo mitrese ariko aramubwira ugasanga n'umutima wo kwiga uraheze cyangwa ugasanga abonye abavyeyi biwe ntibamwitaho ntibamufata nk'umenga n'umwana wabo cavuga ati none ubundi naco ndiko ndigira kubera abavyeyi naco ntibanshigikiye. Hama ikindi co nashaka nje kuvuga ku bijanye n'ingene aba yifashe aronse umuhungu bakundana ugasanga aho umuhungu yaramukunze cane cavuga ati umuhungu akamusanga ati nje shobora gukundana n'umunyeshuri kuko ukuntu usanga umukobwa yagiye kuresha umuhungu akavuga ati nje shobora gukundana n'umunyeshuri sivyo camubwira va muri iryo shure hamuhezuze tubane akavuga ati n'ubundi vy'amashure mbona abavyeyi batanyitayeho ndonse umuntu anyitaho reka mve n'ubundi ishure naco rimariye reka nigire nijanire na wa muhungu kandi umwanya umwe ugasanga abonye hariho abahejeje amashure babuze ubuzi bicaye muhira badandaza irengarenga nk'ico kimwe n'utize cavuga ati reka ndarive muri iri shure nigiye kurondera ubuzima bwanje kandi n'ubundi mbona n'abayize naco abamariye ico nashaka gushikiriza. Uri muhira ari wanyene uri muhira atabwa gufata nk'umwana wabo wacu usanganiwe babagize umukozi utasha akaba arushika ukora akazi ko muhira byose bituma utaronka umwanya wo kwiga ushitse mw'ishuri ukiyumvira ko ivyo mbabisize muhira bitogeje byose bigatuma utaronka umwanya wo kwiga na madame ariko arigisha ntutahore ivyo ariko aravuga. Hariho gukegerwa n'abandi banyeshuri muba mwigana canke no mu kibano ugasanga urakegerwa canke ugasanga umwana nizo ngeso ziwe abavyeyi nubwo bamuhanura ugasanga umwana niko ameze niyo ndemanwa yiwe umuvyeyi aramubwira agaserukiriye mu bundi gutwi umwana wamuhanura bikanga rero muri uwo mwana akeneye impanuro zikwiye mw'ishuri ndetse ziva no ku bavyeyi no mu kibano. Yego nk'umuvyeyi nk'umutantine scolaire nk'ugira encadrement journal scolaire turagumana kenshi n'abanyeshuri kandi naje ndi umuvyeyi mugabo rero hari ikintu twibagiwe mu bituma abakobwa baheba amashuri hari ikintu tukiri ngaha twege muri twebwe abarundi ama question twita des questions tabou ugasanga ibintu twarabigize umuziro hari ico tutavuga iyo turiko turaganiriza abana bacu n'abaparuve na kubaganiriza hari ivyo tutubahuka kubabwira uko ibintu biri nk'akarorero iyo bageze mu mihango yabo abavyeyi ntitwubakwa kubabwira ivyo ari vyo n'ibizobashikira n'ibizokurikira kubera iki umva sinzi ko ari kubera twize sinzi ko ari kubera miriye tubamwo nitwubahuka ngo tubabarire ca kirundi tubabwire nimwabona ibi n'ibi nimwabona wamumerewe gutya iyi periode izobigeze twese nitubabwira hama abandi nabo nitwubahuka tubabarire tuti okay iyi periode ishitse
mukazogira amahaporo sexuelle n'abahungu bizogenda ukuntu benshi ntituvyubaho tubarekerana babakozi tubarekerana babayaya bacu nabo bayagira ivyo batazi bakababwira n'izo periode ntibazi n'ingene bazitwaramo nabo nyene tugaca twiroturuva rero bariko barekorta izo nkuru nawe ma experience yo kuba babo bantu dusiga muhira basanga ntibamenye ngene bavyifatamo kenshi ya periode tutamubwira ngene azokwifata iramutera ingorane ryahinduka iramutera ingorane abana b'abakobwa baragira ibibazo hari abagira ibibazo akibaza ivyo agiyemo ntamenye ivyo ari vyo hanyuma ntanamenye ati konsekanse yavyo ninagira imibonano n'umuhungu niziye ntavyo twubaka ngo tuvuge hari ikindi kintu kibidutuma kandi abo bose je m'excuse abavyeyi bine Bujumbura uko tumeze benshi baja muri vyinshi nk'uko babivuze turavuga ngo turiko turarondera ubuzima mugabo hari igihe turondera ubuzima kutariko benshi ugasanga imigenzo yarahindutse ingo sinzi ngena zubatswe byaracanganye ukadusanga n'umuvyeyi ntacubahuka guhanura umwana wiwe ari umuhanure ibyo nawe atashwirikize ugasanga yamaniye complexe naho yobona comportement kanaka ntiyubahuka kubibwira umwana wiwe kuko harimo n'umwana yamubwira ati mwe uko mugira iki mwe ko muravuga donc ni byinshi murabizi ibiba mu ngo biratuma abavyeyi batubahuka guhanura abana babo ugutinya yuko abana baca babakiza ati namwebwe nawewe kuko biraba baravyumva benshi abana rero kuri ico abavyeyi twikebu nimba twosaba imana nimba ari twe twogira effort mugabo kandi abana namwe naho mubibona bicangana mu bintu uko bimeze kubera ubuzima namwebwe ivyo mwabonye bibi ku bavyeyi ntibishimishije nimugerageze kubirengera naho biruko baguma ari abavyeyi mubasaba impanuro nk'uko abandi babibabwiye mubasaba impanuro mureke gusaba impanuro abo murusha nivo nabo murusha akazoza keza kandi ikindi naco mureke gusaba impanuro abantu vraiment atakamaro babafitiye umuvyeyi nawe yoba atevye canke wo mubona babi mu tuna turi aguma ari umuvyeyi impanuro arayiguha. Mitorez umuti m'a proposé des solutions réalistes alors qu'en réalité vous êtes aussi les actrices principales pour proposer des solutions réalistes. Shaka rero tabahe iciyumviro gitoyi sivyo muranyumva shaka dabahe iciyumviro gitoyi mwebwe nyene muraba ukuntu mwokwitorera inyishwa mwavuze ingorane ziva kubigisha ingorane ziva ku bavyeyi ingorane ziva kuri mwebwe nyene mugabo osi namwe murafise ico mukora kugira ngo mwumvise ujya mu mama yabasiguriye ingorane yagiye arahura nazo ariko agashiki yaje kandi nawe nyene ibibazo vy'amahera yarabigize ibyo bibazo byose mwavuze yarabigize ariko arafise aho yashitse hari uwamye avuga icongereza ndashobora kubabwira akantu kamwe mugenda mutwaye ngo what you think affect what you do hari utawe ico ushatse kuvuga ni ukuvuga ko mwavuze ico mushaka kuba ko muzoba aba docteur ko muzoba aba ingénieur ni ukuvuga ko il suffit d'avoir l'idée mu mutwe wanyu hanyuma mukaca mugenda mufise ico mugenda mu visa turi kumwe donc l'idée nashaka kubaha ni nka idée de réflexion muyumvire muti ni igiki nokora jewe muri uno mwanya ntaravye ziriya ngorane zose twagiye turavuga ni igiki nokora kugira ngo nirinde ibyo bintu byose bisamaza nimbuza kuronka amavuta meza turiko tuvyumva kumwe que dois-je faire pour surmonter tout ce qui pourrait m'empêcher à bien poursuivre mes études kiratahuritse hari utacumva ni igiki nokora kugira ngo nirinde ibisamaza vyose ndonke amavuta meza. Par exemple, si tu as eu 55% dans le premier trimestre, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes notes? Igiki nokora kugira ngo ndonke 80%. Hanyuma ucuca umurongo uvuga uti voilà, je vais viser l'excellence. Turi kumwe? Si j'ai eu 55%, il y a moyen d'avoir 80%. C'est possible?
C'est possible? C'est difficile mais c'est possible. Biratahuritse. Iyo ide rero mwitware muzogende mwidevelope tuzoraba ababitoye kurusha abandi. Nibaza ko bibasaba hama turabe ingene dusubira kubishyira hamwe turabe uwiyumviriye neza gusumba abandi.